Ni amakuru ahambaye cyane, ni amakuru ateye ubwoba tugira ngo tubashikirize muri uno mugoroba, aho ibintu bitoroshe na gatoya mu ntara ya Gitega, aho abanyagihugu banze neza Buramatari Bigirimana bakaba bamwagiriza ko ari umukozi wa Angeline Ndayubaha, ndetse bakavuga ko ibintu yakorera abanyagihugu rwose byaba biteye isoni, ndetse byaba ari ibintu biteye ubwoba bivanye n'ukuntu yigenza ndetse n'ibyo akunze gutangaza ku mbuga ngurukana bumenyi, aho akunze kugaragaza ko yanga bikomeye abari mu yindi migambwe itari CNDD-FDD, ndetse akagaragara arata umutambukanyi w'umukuru w'igihugu. Hakaba n'amakuru ateye ubwoba ndetse ababaje amaze kumuvugwaho arabana n'igihugu cy'u Rwanda. Ibi bintu bikaba byamaze kugera ku murindi ukomeye cyane, kugeza aho abarundi isinzi bavuga ko batamukeneye, ndetse bakavuga ko igihe perezida azaba amwohereje mu ntara ya Gitega bazakora ibishoboka byose ntahagere, ndetse bashobora no kumugirira nabi umwanya uwo ari we wese, kuko bababajwe cyane no kuba Ndayishimiye ndetse n'inama nshingamateka baragenye ko Bigirimana ariwe urongora intara ya Gitega. Ibi abanyagihugu bose bakomoka mu ntara ya Gitega bakaba bariko barabyiyamiriza. Turabigaruka ko mu idonido ry'aya makuru turaza no kubabwira ku makuru ahambaye cyane arabana n'uyu Bigirimana, aho tuza kubereka ubusuma buteye ubwoba akorana na Angeline Ndayubaha, ndetse akaba n'amakuru amuvugwaho ateye ubwoba, aho bamwe mu banyagihugu bemeza ko umubano uri hagati ya Angeline Ndayubaha ndetse n'uyu Bigirimana udasanzwe, kandi ko ari umubano abarundi bakemangaho, ndetse bakemeza ko ashobora kuba akora ibintu bikomeye cyane ndetse biteye ubwoba. Akaba ariyo mpamvu bamwamirira kure, ndetse bakemeza ko iki kibanza yagihawe na Angeline ubwe, atagihawe n'abashingamateka cyangwa se na Perezida Evariste Ndayishimiye. Byose mugiye kubikurikira kuno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ubashikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu musirikare wa Angeline azoshobora gukoresha abanyagihugu bose atagukumira, azashobora gukorera abanyagihugu bose atagukumira. Muri ba Buramatari batanu baraye bagenwe, hari babiri bavuzwe ko cyane. Muri komine Butihinda ejo ku mugoroba yari iminsi mikuru, hari uwaduhaye intahe ko yaciye ahantu asanga abanyagihugu bariko bavuza ingoma, abashije co bariko barigina bati uwacu niwe agiye gutwara intara ya Buhumuza. Aho bavuga Buramatari Denise Ndaruhekeye. Denise Ndaruhekeye ni umunywanyi wa CNDD-FDD akomeye, niwe yarongoye abakenyerarugamba mu ntara nshasha ya Buhumuza. Ni benshi cyane batwandikiye bikugura ukungene aciye bugufi n'ingene yitwararika bose atavanguye. Ibyo nibyo abarundi bipfuza ku mutegetsi wabo, ndetse nibyo bipfuza ko n'abandi bagenderako. Ku rundi ruhande hari Libere Bigirimana agiye kurongora intara nshasha ya Gitega. Hari abamwise umugabo w'amanyama, hari abandi bavuga ko ari umugabo aciye ubwenge. Twashimye kuraba ibyo wenyine yivugira. Libere Bigirimana ni umuntu amaze imyaka 6 yandika ku mbuga ngurukana bumenyi, cyane cyane kuri Twitter. Umwanya utari muto yandika ahimbaza ibikorwa bya Angeline Ndayishimiye, ahandi naho aba ariko aratukana n'abantu batandukanye. Ni umuntu yerekana ukutihangana ku kintu cyose kitavuga rumwe na CNDD-FDD. Hano turabasangiza zimwe mu nyandiko z'uyu Buramatari mushasha, ndetse tubereke ibintu bituma abarundi batari bake bagira amakenga ko hari amabanga akomeye cyane yabagirana n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu, umuvugizi wa Angeline Ndayishimiye. Ikintu cya mbere umuntu yibaza agiye ku rubuga rwa Libere Bigirimana ni uko yoba ari umuvugizi wa Angeline Ndayishimiye. Ntitwashoboye kumenya ko hari ishyirahamwe ry'umupfasoni w'umukuru w'igihugu yoba akoreramo, ariko mu mabanga barafise aho bahurira. Ishyirahamwe Fondasiyo Mugiraneza rya Angeline Ndayishimiye rirakorera cyane mu byo kugaburira abana mu mashuri, kantine scolaire, mu gihe Libere Bigirimana ariwe yahora ajejwe uwo mugambi mu bushikiranganji bw'indero. Ico gisata caranahawe amafaranga atari make uno mwaka. Nta gitangaje. Ibyo Angeline arimwo bitegerezwa guhabwa amamiliyaridi
Libere Bigirimana niwe azi ibanga ry'aya mafaranga. Libere Bigirimana akunze kwandika ku mafoto yerekana ibikorwa bya Angeline Ndayishimiye arimwo. Dufate uburorero bukeya. Kuwa 21 ukwezi kwa 11 2021 Libere Bigirimana yandikiye Angeline Ndayishimiye ati ni wewe muvugizi w'abatagira shinge na rugero, ni wewe mwubatsi w'akazoza kabo umubyeyi w'umunyakigongwe. Kuwa 23 ukwezi kwa 10 Libere yandikiye Angeline ati komera mama Burundi, ibyiza ukorera urwaruka n'abakenyezi biribonekeza, bitera iteka Uburundi. Kuwa 28 ukwezi kwa 5 2022 Libere yarasamiye mu karere umunyagihugu abajije impamvu Angeline Ndayishimiye hari abamwita mama Burundi, yabaza nimba byemewe mu mategeko. Libere amuzibagiza ati none wewe wobaza ikibazo ku kintu uzi ko kitabaho, none ko se Barundi abaho, horeka kubaho mama Burundi, kirazira kwigina samandari canke gakwavu, mama Burundi kirabaho, ibyo kubyumva ntibisaba kwibaza ibibazo bitabaho. Wa munyagihugu ntiyaheranywe bukeye yamwishuye ati nimba ari mama wawe ureke kutubeshera, twese ntago ari mama wacu. Uko n'uturerero duke cyane tw'ibyo Libere Bigirimana yandika ashimangiza canke akavuga ahayagiza Angeline Ndayishimiye. Intambara n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Iyo hageze kugwanya abatavuga neza ubutegetsi, Libere Bigirimana ntawe agera umutwe. Eklezia Katolika abahoze batwara societe civile, abamenyesha makuru bigenga bose arababangamira. Tubahe uturorero dukeya. Kwa 9 ukwezi kwa 6 2022 Libere Bigirimana yabonye ubutumwa bwa Gervais Rufyikiri yahoze ari icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu ahoza abarundi inyuma y'urupfu rwa Perezida Nkurunziza. Rufyikiri yarangije yibutsa ko amaherezo ya twese ari ugupfa. Libere aca aramwaduka ati intwari se Nkurunziza ete n'umuhemu Rupyiri Gervais ntibashoboye kuronka amaherezo amwe. Naho kuwa 23 ukwezi kwa 9 2019 Libere Bigirimana yifatiye mu gahanga abasenyeri ba Eklezia Katolike ati imvuga abasenyeri ba Katolike irahuye cyane n'iyabahurikiye muri Sentega, irahuye kandi n'abambika ibara Uburundi nka Dodo abiyemeje kuvuga nabi igihugu. Ni imvugo ihuriranye n'abagombye gutembagaza igihugu muri 2015. Ubwo abo bose ntibari babizi, uwushaka ampinyuze. Abo bungere ba Katolike niba bagomba kwinjira muri politike nibambure umutamana, kuba ibisitaza ku bakirisitu, bagereka intebe ishushe abenegihugu barambaraye kuri demokarasi. Atari uko ni nk'uko abo basenyeri bariko basimbira mu busa. Kwa 16 ukwezi kwa 5 2022 Libere Bigirimana yanditse ko agatorwa asa ari umukihabwenge. Yagize ati ndabye uko imyamamazo yagenze ndemeza ko wizeye intsinzi y'uwundi mugambwe utari CNDD-FDD adakomeye mu mutwe. Rwasa yiteze intsinzi ya seneri ageze ku rugero rubi cyane rw'ubusazi, n'umusazi rwose uteye isoni. Wamenyesha makuru uwo Libere Bigirimana akunze gutuka ni Bob Rugurika, aho amubwira ko ari toilette, akamubwira ko akwiye kuziba adakwiye kuvuga. Mu mashirahamwe yigenga naho atuka cyane abarongoye Fokode. Kwa 2 ukwezi kwa 2020 Libere Bigirimana yabonye amakenga y'icegera c'umukuru wa Fokode Denise Ndayishemeza kubyerekeye ibikorwa bya Severe bishobora kunyegeza ukuri ku mabi amwamwe ya kahise. Libere yamutukaguye ngo bamwishamba uze gutanga uko kuri kwawe. Urwanko rudasanzwe ku gihugu cy'u Rwanda. Igihe cyose Libere Bigirimana yanditse ku Rwanda haba harimwo urwanko rurengeje ukwemera.
yandika ko u Rwanda ari igihugu atana kimwe gifise, ko rufise ishyari Uburundi kubera ubutare n'ibindi byinshi bimwe binateye isoni. Kwa 28 ukwezi kwa 6/2022 Bigirimana yanditse ati gutera u Rwanda Uburundi bwoba bwiteye umukoshi, mbega Uburundi bwohiga iki mu Rwanda mu gihe ico gihugu kugira kibeho gitegerezwa kuja kwiba ubutare mu Rwanda. Uburundi bufise nikeli ndetse n'ubundi butare bwinshi ndetse na korota, isimera, Tanganyika n'ibindi byinshi. Nta kamaro rero ko gutera wabayeho kugihamana. Bimwe mu byo Libere Bigirimana yisangije harimwo kwandika ubutumwa bwiwe n'indomo nkuru ku buryo ibyo yandika usanga bibabaza mu maso. FNL muri CNDD FDD. Nk'uko bigendera benshi mu bahoze muri FNL iyo bageze muri CNDD, Libere Bigirimana aboneka nk'uwita kugira yemererwe ko yinjira koko muri CNDD FDD. Aha rero niho umuntu asigara yibaza nimba ibyo Bigirimana yandika ibivuye ku mutima canke ko ari inzira yo gusega kuri CNDD FDD. Umwe mu bo bahoranye ku rugamba yatwandikiye ko Libere Bigirimana avuye muri kaminuza yaciye asha kugwana muri FNL aranashikana ipeti rya liyetona. Mu nyuma yariyonkoye yinjira mu ishami rya are Mugarabona ryahavuye ryishikana kwa Perezida Buyoya, hanyuma bakora FNL icanzu. Libere Bigirimana yahavuye asubizwa mu buzima busanzwe ku ipeti rya majoro, aca aja gukorera mu bushiranganji bw'indero, niko guhava yiyegereza CNDD FDD. Uyu muntu yuzuye urwango gutya azoshobora gutwarira abarundi bose ajejwe mu ntara nshasha ya Gitega. Bizokunda ko afata co cimwe abanywanyi ba CNDD FDD n'abava mu yindi migambwe. Azashobora guhagarika inyuruzwa n'ihohoterwa y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi mbere no mu gihe babeshewe ngo bakorana n'u Rwanda. Umuntu yahora yirirwa aratukana n'abantu bato bato bizogenda gute ubu naho azoba afise ingufu zo kubasya? Birababaje kandi birateye isoni ibiri kuvugwa kuri uwo wagenwe kuba buramatari, naho abarundi isinzi barahiye bakarengwa, bakavuga ko badashobora kumwemera ndetse bakavuga ko ataco ashobora kumarira abenegihugu, ahubwo ko akwiye kugenda ndetse akagenda hakiri kare. Hari abagize ico babivugaho ndetse bavuga ko batamukeneye. Umwe yagize ati nawe aho azorya agasho ntaco ubu umuntu wese adashoboka ndamuraba nkinumira. Iyo nibutse Bunyoni gusa na Desire w'amahoro ca numva isi atakigongwe. Ngira Desire ntimumuzi muramumbaza, mugabo ubu ndamurusha kubaho neza n'ukuntu n'ibyo yankoreye. N'uyu rero rukwita mu kwanga abarundi nukuri arahuye n'ibibazo bikomeye cyane. Iyi generasiyo y'iwacu twaragize amahirwe mabi cyane kubona kwahuriranye n'ubu butegetsi utazi iyo buzanana kuva kuri Buyoya gushika uyu munsi. Rero twiyakire uko nyine umuntu wese yirabe ku gatwe kiwe hama bihere, ariko umuntu ariko yiyumvira ku iterambere rirama ku Burundi yoba asanzwe ari mu ndoto ataho zizomushikitsa. Imana niyabishaka izoshiraho iyindi ntwaro itare y'agahotoro nk'iya CNDD FDD. Undi nawe yagize ati ukuramba ni ukubona nimba abo ari bo bategetsi dusigaye turonka uyu musezi ico yaharaniye arakironse kabisa. Inzira ni nyinshi zo gushika ku butegetsi, yarikundwa kaje none biramuhaye umusaruro. Nukuri ariko arateye isoni, bitanguye kumucanga hakiri kare. U Rwanda nibarureke kuko uwo biburiye ntaco atirwaza. U Rwanda nimureke kurusamaza kuko ruri ku murindi mwiza w'iterambere, natwe twiyamire inyuma nk'intoki kuko mbona ari byo twikundira ndetse ari byo dushoboye. Gusa uyu we ntago azaramba kuko ntarusha igihagararo Bunyoni. Basha nta na kimwe ubeshemwe kuko ubutumwa bumwe narabusomye kuri X yiwe iby'u Rwanda na Rufyiri byose narabikurikiranye. Nukuri uyu mugabo arateye isoni kandi arababaje. Niba Uburundi busigaye
butwarwa n'indongozi imeze gutya, biraboneka neza ko Uburundi bwamaze kugwa mu isanganya riteye ubwoba. Abarundi bijuna n'ijambo bari bakwiye gutabara kuko igihugu kigeze ahatemba. Ukuramba ni ukubona nimba abo ari bo bategetsi dusigaye tubona, ni ukuri Imana nidutabare iduhe abategetsi bazima. Bikira Mariya mawe, mbese utwo twose uwo Libere yigira ko dusa n'utwinda mwibutura, ararya amanya ko aho ngaho agiye haciye benshi cane, ko na Angeline Guci yishimirije n'umuntu nk'abandi bose, ntabwo nawe azomaho ubuzima herezo. Mbese n'ubuzima buzagera igihe buhere, buri wese ajye kubazwa na Rurema ibyo yakoze aha ngaha kw'isi. Ubwo rero Libere yakwitonda be na Angeline yitwaza rwose, buriya ntazi ko buraca bugacana ayandi. Inshuti mumureke agumye ahemukire Abarundi, ariko azabibona. Harya abantu buzuye inzigo nk'ubu, wewe ntubona ko igihugu cyaguye mu isanganya? Uyu koko ni umuntu wagakwiye gutwara intara nka Gitega? Umuntu havugwa nabi n'abantu bose. Ndamwibuka cane nkiri muto atwara indero mu ntara ya Mwaro, ni naho ndamuherukira kumubona. Naramwituye bankuye kuri liste y'abarihirwa amahera y'ishuri na komine. Ico gihe abatagira abavyeyi bararahirwa. Yaramfashije, nico ndamwibukira ko nubwo hari byinshi bibi muvugwa ko, ariko nanjye yaramfashije. Aba ni bamwe mu Barundi bagaragaza iby'uyu mutegetsi, aho benshi bavuga ko batamushima ndetse bavuga ko agiye guta igihugu mu isanganya aho kugikiza. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu, mudahwema kutwereka ko mubana natwe umwanya n'umwanya. Mu kandi kanya kari buze n'andi makuru ahambaye cane nayo turi